aho navuga ngo ahubwo ngo bizomwomera ngo ibi bintu ngo bizomugira ngo ikibazo ngo mu mutwe kubera kujya kuntu nakina ndamuturubika vyamaho yubahwe icambere nta nundi umu director turahura yo sumbya ku directinga XRAY naho ndabona oya ntaba besto jewe ngira kubera iki besto ega wa besto hari ababagira kandi umwe wese nishwayiwe ariko jewe ukuntu sanse ndabiha usanga atariyo abandi babi jewe besto nishizemo kari mu zaje z'ubusambanyi ubusambanyi bwawe Satani yazaye mu z'ubusambanyi ngo nizaba besto besto gashahu akugazura Hello my people, hello my fans, ndababwira ati muraguwe neza. Kaze ni kuri G5 Media TV, ndababwira ko ari Mael Kiramvu muri kumwe nkabangarutse kandi imbere zanyu umutumire mwamubonye ko ari inkumi nziza guys, mvuze nziza mwumve ko ari nziza twenga neza cyane ariko ndabibutsa hampande yaho ko turi kumwe n'ireresi nziza iri kigenda ibica bigacika vyamaho ariyo nayo uyu mwigeme yakinyemo ndabibutsa ko turi kumwe na Superbat ahantu ushobora gukura amabati meza cyane yayanduta yakasa utayasakaza iminota 2 ngo ace atobagurika ndababwira ko rero kandi turi kumwe na Aberinduwa umuntu ashobora ariko aragerageza gushira ku murongo ireresi ndundi azimenyekanisha kugera kure aho aguma agenda mu bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigume bigenda neza cyane hampande yaho twakira umutumire wacu mwigeme canke mupfasoni turaguhaye ikaze mwaramutse Maye muguwe neza kumengo nucangamutse ndacangamutse nyene nuko nyene uraberewe urakoze ego reka dukoroke ku mazina babita abandi amazina ni zikuriza INES niyo mazina nahawe n'abavyeyi filme vyamaho ndibera stari nene INES nene ako kanene nako nakabavyeyi oya ry'ubustare ry'ubustare nene ego ni nene rero turi kumwe ahampande yaho nene tiko twamubona mwire sinzira ya vyamaho ariko ahampande yaho tuvuga duti nene no mwana yavukiye Imuyinga ashaho nijambere muye n'umuntu w'Imuyinga maye wewe tumaze guhura apana guhura mu biki guhura mu biki guhura mu kiganiro oya ndetse twarahuye gusa sinayinzi kuri umunyamuyinga narabikubwiye ariko byari hehe umunsi twaheruka gukorana ikiganiro sawa reka dufate ko wari warabimbwiye kuri umunyamuyinga muga muri sinema ndundi nta banyamuyinga dukunze kwakira barimo gusa chasi benshi ni bake abanyamuyinga none wewe uwobuzi bari muri sema ndundi aha ibujumbura canka handi ni bande wodoma ku rutoki nta numwe ngaho ibujumbura nzaba ari ruguru bivuze muri muyinga niwe wenyine ukinye mu sinema ihitinze muri muyinga nzima niwe mustari bafise ubaserukiye oya tuvugisha ukuri muri sinema imuyinga hari ubundi mukobwa bafise akina sinema nka vyamaho agakinamwo isinema yatwaye agashimwe ko mu mwaka wahera oya nawe bivuze wewe muyinga uburabayoboye ubugiyeyo bavuga ati umustari wacu arashitse oya siko mvuze oya sinje ku mativinirate ngo ndi umustari ngo umukobwa ngo w'imuyinga harimo n'abandi ariko niko we tumenyanye nkira mwiyo vyamaho ariko hariho n'abandi bakira mu zindi zihitinze baba star bimuyinga jewe nyene je ndibaza naho ntabazi ntubambaze canke ngira ntibivuga hari gihe usanga abana hari wanashaka ariko ugasanga ntiyemera yuko ari umunyamuyinga ugasanga yene avuga ati je ndi Toto Town ashavuga ko ari umunyagitega ari umunyabujumbura gute mbega ko kantu ko kutemera intaruvukamwo wibaza ko koba kava kuki namahitamo y'umuntu nkaho ukavuga ati jewe ndo ngahe mu gisagara cya Bujumbura jewe shawo ya jedu wa birimani imuyinga hajya imuyinga we hajya imuyinga n'intara mwikomine ya hehe
mwitsi komine zishasha oya zakera izi komine zishasha nta nizo nzu usanga Muyinga nyene ni Temba muri komine Muyinga nyene komine uri kuri centre oya si ndo kuri centre gusa centre ira ntuzi uko komine bifise imitumba amazone gusa centre wira kwigiriye ni cyane kujya kuri centre urashobora kugenda n'amaguru oya ndafata taxi canke imoto nangahe yo kuva kuri centre yo kuva aho uba ujya kuri centre ubu byazimbye ubu kubera ibitoro ni 10,000 ndumva si cyoroshe birazimbye Okay, ni Ines rero nene tuje kuganira aho tugiye kuganira vyinshi ariko amande yaho ndabibutsa ko twatanguye kumubona mwireresi y'urufunguruzo hariho n'iyindi reresi hajya ijya yindi bayita gute iyindi reresi yo kwa XRAY nyene urufunguruzo na vyama nta yindi oya izindi nakinye zo kwa XRAY okay reka tuvuge mu zindi reresi wo warakinye imbere yuko uja kugaragara mu sinema zo kwa XRAY watanguriwe mu sinema zo hehe sinema natanguriyemwo yari umuhungu yitwa gutera inde sindiho ndamwibuka aba ino nyene muri no mukanyosha abo mukanyosha ntidukunda kubibuka kuko muri side hari amazina yibagira ngo ngo ndamwibagiye ndamwibagiye yitwa Dionge voilà Dionge yitwa mapenzi na Didio film mapenzi na dini urukundo ni dini niko yewe gayo iyo filme ngira yari iryoshe ariko tutayimaze so ntaco harabibaza vyinshi Ines arafise umusheri umukunzi sweetheart I'm single ari single ya nta musherugira none warabuze nubuza kubaza ngira narabutse cyangwa ufise umu best oya ntaba besto jongira kubera iki besto ega wa besto hari ababagira kandi umwe wese nishwayiwe ariko je ukuntu sanse ndabiha usanga atariyo abandi babi je besto nishizemo kari mu zaje z'ubusambanyi ubusambanyi bwawe Satani yazaye mu z'ubusambanyi ngo nizaba besto besto gashahu akugazura besto akugazura besto sha je nta besto ngira ko ndakubaza utari besto we ntiyo kugazura yo kugazura ariko yofuma kugazura umutigirishije ngo besto rega besto dufate nk'ufise nk'umusheri yego ufise na besto abari mwaye yo gucitinga umusheri wawe none ibyo ukora umusheri wawe besto we kubikora exposer kubera besto we umwugurukira cyane gusumba umusheri wawe tuvuge ko mu besto aronka nivyo sheri ataronka cyane ntumbarire shaje rero ndiko ndumva umengo ntivyoroshe we kubwawe uramaze kugira mu besto basinari nta narimwe nuwo bisaba sindavyemera nta besto nta bwenzi bw'umukobwa n'umuhungu bwakabaye bakwebetana ngo ninzaba besto ni vya bindi nyene byo wapi none mbe haje besto barabuterera ivi kuvuze ngo no bigusa ntiwovyemera oya none umuntu agusaba ikinaruka gutereye ivi umuntu ashobora kugusaba ati twibera aba besto naho tutoba basheri tuba aba besto nyene kamubwira ati wapi je nta vy'aba besto nkunda ukubera ko utabikunda ivy'aba besto sindabikunda nyene nizo mwaye je nihaye ati ni mwaye z'ubusambanyi kubera ibintu bibera mu vy'aba besto wapi aburya utabakirira urubanza ntaba besto bakiri urubanza jewe basi dufate nk'abagira abantu mufise aba besto n'ukuri kw'Imana jewe sije kubacira urubanza mwikomereze n'aba besto banyu jewe nuko byananiye nibyo nishizemo amapa okay ndibaza Ines arasenga urakijijwe ndasenga guse tuvuze bibiri urasenga urakijijwe ego ndakijijwe ukijijwe usengera mu ishengero Philadelphia église Philadelphia yagize rya mbere ndayumvise kwe Philadelphia ubwo si ni cyumba cy'amasengesho tabaye rega
ari umuntu yambwiye ngo urumva ngo jewe ngo ngomba je gusenga ndamubwira ati none uyu musi usengera kwa dimanche ngo tujyane kuri eglise wacu mbona turagiye mbona twinjiye muri portail y'umuntu oya iyo ni eglise nyene muri eglise wanyu ntibakubangamira mu bijyanye no gukina oya ntibambangamira pe yes ni Ines rero twari tukivuga ku kintu cy'ababesto wabasavye imbabazi atabifitiye ababesto nukuri abantu mubafise mumbabarire cyane jewe nuko vyananiye je nta babesto ngira uramutse ugize umukunzi wakeneye umukunzi ameze gute umukunzi ameze gute jewe cyambere nkeneye umuhungu ubaha ego akunda Imana naje wakankunda kandi umukozi sishaka umuhungu umunebwe ega ashobora kuba benshi bace bibazanga akunda amafaranga oya siko biri ariko umuhungu ashobora kuba adafise amafaranga ariko ukabona ko afise umwete wo gukora umuhungu ajya avuga ati jewe nta mafaranga afise nshaka ibintu tubironderane none wumva atabara umukozi uca umubaza tubironderane gute ariko ntumbwire ngo ndondere jewe amafaranga yanje navunikiye ushire kuri konti wawe oya shira kuri konti tuba dufitanye etat civile je na wewe kubera iki umuhungu aje kukuduraga umwemerera ukavuga ati yego je ndaje ayi amahera yiwe mukayita yiwanyu mugabo wewe ayiwawe udashaka ko muyita yiwanyu none ndakubaza niba ndiraze nkamwemera wewe yoshira amahera kuri konti wiwe iwanje yiwiwe oya agashira ko nkamakiye yo barancore ntiyo baraya okay uravuze ati wewe ukunda umuhungu w'umukozi cyane je ndakunda umuntu w'umukozi n'umukobwa ndamukunda umukobwa w'umukozi atari kinebwe oya abakobwa burya binebwe baracaba ari babizara bagenda bakabandika bakidimbararira ngaho tuvuge rero ko abandika inzara rero ari binebwe oya si bose anakarorero usanga bandika inzara ari ukwicara ngaho atoshobora no gukoropa atokora mu makara ngateke atogira iki nyene basi ari ategemeya nyene abayafise kugira mugabo nuko kumansura no kwipambanira tubiravye nugupambana ariko ha nacho vutse ya dufata uyu munsi urashitse mu rugo urifuza ko urugo rwawe goba rusa gute ububizi ikinakunda nico ya numbwiye ati nta kundi mugire ariko noba mbabaye rero ico haba niba uwo mugabo wanje yo bakora inshingano z'urugo zimuraba uko bisanzwe akamparasiyo ntantuke akagura bikenewe mu rugo akitaho abana tubafise jewe nta kibazo bivuze sinomuvuruga pe yogenda agashwebetana n'ababesto biwe jewe ampa amahoro sinomuvuruga okay bivuze yuko nimba umugabo wawe akora inshingano z'urugo byose ivyo umugabo agiye gukora akabikora gusa agaca avuga ati si umubesto gusa ahubwo jenzanye n'ubundi mugore ndamupangiye hariya nta kibazo naho ni mu baruko nyene undi umugore nawe byovana undi umugore rega umugore wanyawe n'umugore azuna amategeko yego niba mupangiye akamuha ibyo byankenerwa byose jewe mfata neza nta kibazo atanje umutima nta kibazo kuko je nkunda umuntu ampa amahoro atanje umutima pe Ines nkubirashitse umugabo mwubakanye araje avyaye umwana mu gahinga ku wundi mukobwa mwubakanye amahitamo nabiri iyo nda ayikorore uwo mukobwa canke uwo mwana muvyare azosha mugahawe w'umurere canke umwana muvyare muzoza murafasha umuvyeyi na nyina wowe hitamwe iki mw'ivyo bitatu kuyikorora kumukorora kuvyara umwana akaba ari umurera canke kuvyara nyina akaba ari wamurera mukazoza muramufasha jewe cyo nosaba numbwiye ati nda ntuyikorore ati kubera iki umwana abayishe ntazi ikintu abazovamo kandi uwo mwana abayishe ntakosa afise n'ukuri noba ndamwagirije umwana n'umugisha ikosa ryo bafise mama wiwe
ikintu naco ngo cyo kumufashiriza iyari no nabyo no kwemera yo muvyara hamwe umwana akaza akaregwa mu bandi akamenyana na bene wabo hamagakura kubera ni benshi bakuze babana n'abandi bana batavukana kandi bakabaho neza jere no mwirerera nta kibazo. Wewe umurera canke wo murekera kwa nyina we mukaza muramufasha na nyina we? Oya no murera no mvugazana umwana tumurere nyina we yase kumuha abariho bamufashirizayo. Mbe none birashitse umwana muramureze muramufashije nta kantu wakuyumvira nka mama w'umwana nawe mutwe umugabaro wose reka nze ndamucacira ko dufata akarorero nimba ari kiro cy'ubufuka muhirobo gute ako nakarorero ukavuga ati umuntu yarinze avyarira umugabo wanje yarose amahera nimba ari 100 baseka mbwira umugabo wanje uriya mugore wundi yavyaye ko amuhe na 10,000 basi umwana ari ngaho shama yendetse kwigira marayika wera kwikamera yego cyane ko ibyo ntabyo novuga ibyo wobivuga office umutima umeze gute umwana icambere ikinini bari bafana n'uwo mugabo n'umwana ari ngaho none ibyo byo kumucencurira oyo bakira umuhaba gemo kuri ibyo uwo mutima ntawo noronka ndeke kwibeshera imbere ya kamera uwo mutima ntawo noronka oya arashoye mayikiramvu rero ndabibutsa ko dufise Ines nene turiko turaganira Ines uyu munsi rero birashitse ugiye mu rugo kubana ugiye mu rugo rurimwo nyoko bukwe n'abajya baramukazawe babita ababerser mugiye kubana nabo mu rupangu rumwe swatereka dufate ni hari ya ruguru niho usanga keshi ari bo babanamo mu rugo rumwe murabanye mu rugo rumwe ubwo kwitwara gute kugira mubane neza no kwitwara gute reka tugende kuri kimwe bakunze kuvuga ko bana bukwe b'abantu bagoye ibana kubwa ugiye kwa nyoko bukwe w'ikiyashu wo kugenza gute kugira mubane neza ariko rero jewe ibyo jewe byose nta nakimwe shigikiye hariho bama bukwe babi hariho n'abakazana babi byose uravyemera yego jewe mbona mabukwe ambere umwana mwiza nanje no mubera umwana mwiza ambere naho ikirura nyene nkabura ni wa muntu mutumvikana uregera umugabo wawe ukamuganiza ati rero bidashobotse kugira hakwiteranya na nyuko bukwe usanga ari ibintu by'imiduruvayo uramwege ko mubwira ati tugende twimuke tuva ahantu kubera abantu babana bapfa ibintu byinshi nico woshukora nibyo nosaba umugabo aho ndavyumva cyane nene reka rero dukoroke na filime yacu ya VYAMAHO ni reresi nziza cyane kirakurikiranwa kandi kuva kera wewe waje kuyikinamwo batanguye saison 3 oya natanguye kuyikinamo saison 2 iri kirahera mu mpera za saison 2 mu mpera za saison 2 kuva ushika gukina yes reka rero dukoroke ni filime yacu VYAMAHO ndabutsa ko ari Ines nene turi kumwe Mayikiramvu niwe muri ko muraganira kandi nene kwireresi ya VYAMAHO ni gikiye kintu wirata uvuga ati je kuva nkiye mwireresi hari akantu kahindutse VYAMAHO yubahwe icambere yatumye menyana n'abantu benshi yaratumye ndonka inshuti ntari nzi ko noronka menyana n'abastari bamwe ntari nzi ko twomenyana na wewe kajewe ajya none je wahora wifuza kumbona ukina mu ntore ntindi kono uyu n'umustare nanje nkabona amafilime ndiko ndakinamwo wapi no mwiziti niba nakuvuga ariko ubu ndashobora kugenda twahura n'abantu bakakubwira ngo urakina neza ego reka tugende kuri tere wewe ubona ibintu biriko bigenda gute muri turunaje ibintu je mbona sawa nta tuntu tukugora hari umukinyi n'umatagira bimugora bingora nkuko bigora n'undi umuntu wese wari we wese umukinyi director XRAY BAM umubona gute ugereranyije n'abandi ba director muwaze guhura naho nta n'undi mu director turahura yo sumbya ku directinga XRAY ntawo ndabona kiretse abo tuzohura mu nyuma ariko ubu abo tumaze guhura nta wundi turahura ansumbira ku directinga XRAY na Passion
Patience Dave. Mbega hari umwana Miriam. Ugerageje kuraba kuri tiri bya mwana umuvuga kwiki? Nta byinshi ndavuga ko ibikorwa birivugira ntimubibona. N'umukinyi. Oya rega hari abantu bibaza ati uyu mwana ibintu akora ngira sivyiwe nutumontage bagende baramutiratira. Oya nivyiwe umukinyi mwiza cyane afata script cyane azi gukina nanje ndamufana. Yego. Ndumufana wa Miri. Azi gukina neza cyane kuri script ntagorana. Oya. Mbega ko babaha script musoma we baramuha script asoma we bamubwiriraho agashatera bifata kuko ataragira ujya kubera n'umwana ntibomuhangaje ngo kubiboss bamubwiriraho hamagakora kandi niyibagira mu rundi naho yibagiranye yibagira bisanzwe bakamwibutsa. Hari abantu bagenda bavuga ati umwana nk'uyu ngo muri ko muramwigisha ibintu nk'ivyo murandabibona mu makomenteri nabonye mu kiganiro yakoze abantu barakomase kubenga uyu mwana ngo mwigisha ivyo bintu ngo nganuka hawe navuga ngo hubwo ngo bizomwomera ngo ibi bintu ngo bizomugira ngo ikibazo ngo mu mutwe kubera kujya kuntu nakina ndamuturubika ariko mu buzima busanzwe sikaba yimereye. Oya arabizi karakazi. Ni Ines Nene. Merci beaucoup kuba waje kutwitaba ariko turacari kuri vyamaho ireresi nziza yakunzwe cyane uye vyamaho uri kuraraba bafana ukuntu bayakira ni ku rugero rungana iki ni nkuko watanguye uyikina niko bayakira cyane hari ibintu bigenda biraduga isi nzotrua kubera mu gitangura indi sezo ariko abantu babayibagiye kwa bahacimwe amezi babayibagiye hama bikaba ngombwa ko muguma mukina ikaziraduga buke buko buyaduze gose. Ego urugero twatanguriye kiriko ubu twaduze. Hariho groupe ya XRAY BAM family haba hahurikiyemo abantu benshi cyane usanga bariko baravuga muri commentaire ni bamwe mu bafatanya bikorwa mu gusharinga mbega hageze aho ni nk'abandi bona kwisonga woshimira ukavuga ati muri groupe abantu bakunda kuvuga cyane naka arakunda kuvuga cyane umuntu aparataja gusumba abandi naka ashobora gukora gusumbya abandi ni nk'abandi wovuga jewe bose ndabashimi groupe yose mbona bavuga mbona bapataje igikorwa batera amakomentare neno sindabyita ngo ndabe ngo upataje cyane gusumba ubundi ariko jewe bose mbona bapataje bose barapataje nawe ubwawe urapataje cyane gose noreka reka numbarira ndapataje. Ego uyu munsi ku rugero ubona ugeze ko muri filime hageze aho nk'umuntu agukeneye kugira umukire muri sinema yiwe kubwo kwihagarara ko kwavuga ati jewe arinza nkenira vyogenda gute rega nta mitagira umurwari uraca kwa boss hama mukavugana n'ibisanzwe oya gusa hari igihe uvuga ati je nuko waciye kwa boss mukavugana hariho agafana basi ugakwiza hama bikagenda neza ivyo none ni ibintu byo kuvugira kuri kamera ivyo murabivugana nyene. Ines rero nk'umukinyi mwiza imbere yo gusozera reka ndaguha iminota nk'ibiri ugire akajambo canke ivyo wibagiye wobwira abakuze ariko dukurikirana hari ibintu ushobora kwiyamiriza canke ukavuga ati ibi ndabiteye ivyatsi canke ati ibi ndabishima mu bijanye n'ivya filime n'ivya filime shama ivyo bintu je ntavyo ivyo notera ivyatsi nivyo no kwiyamiriza nivyo noshima shajewe umuntu ushimira muri industry ndashimira XRAY ndashimira Pasha ndashimira umumama raho yitwa Mama Donti yasinze kumuzi oya ntawenzi Mama Donti naho sinzi ko cyangwa usanga ndamuzirindi zina shana umuvyeyi pe kuva nkishika muri industry niwe novugaho ngeze ni kubwo hanuro ziwe azara guhanura vya bindi ngumva oya ivyo ravyo mvuze gusa nyene kubw'impanuro ziwe ni kubwo nyene n'umuvyeyi wanje muri industry abo nibo bantu numva noshimira ivyo ngaya navyo je ntawe mfise ngaye
abantu dufitaniye amabifu muri industry nta bantu baguca intege bakakubwira ati wa mukobwa ivyo bintu kina nta ngabo uzopfurose abanci intege kenshi n'abantu batanze uwunzi kubera nzi ukuntu umeze kubera burya gukina filme no kwambara ishusho y'umuntu baba baguhaye kubawe baguhaye kuba umuntu mubi baguhaye kuba umurozi bumucawe nyene uguruke baguhaye kubanye n'imfuvyi bimfuvyi nyere basi ico baguhaye nico wambara twambara ishusho y'undi umuntu rero je uwunzi abo tuzinanye baranzi uwo ndiwe rero bajye bambwira nta mugabo uzoronka ni kubera baba babona bijya nkina muri filme bakaca bibaza niko meze mu buzima busanzwe nta muntu arakubwira kuri ndaya oya nawe wumva vuga ngo abantu mukira filme muba muri indaya wapi ego wavuze ati ntavyo kugaya gushima washimiye XRAY BAM Pastor na Mama Dontia ahari bamaze kumva twumve mu vyugaya wavuze ko nta biharugaya kuko nta mabifu girirana n'abantu wibereye aho uko nyene nta kibazo ufise urashobora kuvuga akajambo ko gusozera gushimira abantu cyane nibara urashobora kugira akajambo ko gusoza ikiganiro ugiye abantu kati urashobora kugira akajambo ubwiye abakunzi bariko baradukurikirana kuri G5 Media aho babikora neza cyane ndabibutsa ko ushaka sinema nziza G5 Production iba yahishikiye Superbat ku mabati meza cyane akajambo ko gushimira canke ubwiye abariko baradukurikirana uragira ico babwiye ndashimiye abakunzi ba G5 Media TV mwakoze kuraba iki kiganiro ndabakunda ndifuza ko guma muduteza imbere mukaja kuraba vyamaho kuri channel ya XRAY BAM ni filme nziza cyane yigisha ku buzima bw'abavyeyi bafatana abana bw'imfuvyi bw'abana bo mwibarabara nyene yigisha ibintu byinshi muzoze muyirabe ni filme nziza cyane ku bakunzi ba filme ndundi mwari kumwe na INES nene bera wo muri vyamaho izikuriza meshi nyene ndababwira ati bye bye merci beaucoup twari kumwe rero na Mayeri Kiramvu umutumire wacu yari nene INES izikuriza bera ushobora kumita nandi mazina ushaka ariko ndababwira ati yakoze kutwitaba Mayeri Kiramvu niwe mwari mukiri kumwe kandi ni G5 Media ndabibutsa ko hariho na G5 Production ikora ibintu byiza cyane filime nziza akotsi ushobora kuyikurikirana ndabibutsa ko impano seri nayo irikira hatwika hagasha ndababwira ati kanda subscribe merci beaucoup ciao ciao ciao